devotion nagira nsabe Blaise ansomere muri Apocalypse muri Daniel 11 verset 32 mu Kirundi, hanyuma abandi turashobora kwikonsantra kumviriza. Abakora ibibi byo kugwanya isezerano azobazimirisha akarimi keza, ariko abantu bazi Imana yabo bazoshikama bakora ibikomeye. Murakoze. Aya majambo nkuko ndabivuze ari muri Daniel 11 verset 32. Na majambo uyavugishwa n'Imana aza kuvuga cyane cyane ariko avuga prophetiquement ku mwami tugira tubone ngaha yahavuye, donc yavugishwa kazoza gutwara, ariko kandi ko hari bizoba kuri renye yiwe avec iyi partie yuko abazi Imana yabo bazokora by'ubuhizi. Yari nka promesse no kwita ikomeye cyane, ariko mugabo kugira ngo tubitahure twoja muri lo context iyi verset isanzwe irimo canke ino prophecy par rapport ya le peuple juif. Tugenda tubona iyi peuple juif iza guca mu bihe bitandukanye, aho igenda kuza iraba opprimé n'ama empire menshi atandukanye, ariko mu bihe bibi baba baraciyemwo babiciyemwo particulièrement ko twabibonye abari mu ministère atandukanye babiciyemwo particulièrement ku mwami w'umu Syria yitwa Antiochus Epiphanes, aza gutwara hagati y'umwaka w'ijana na 75 n'umwaka w'ijana na 64 imbere ya Yesu Kristo. Siko twaharura tuva inyuma. Hanyuma uyu aza kuba afite izina rya Theos Epiphanes, yasigura Dieu manifeste, ariko kubyo aza gukorera le peuple d'Israël baraza kugera ahantu izina ryiwe barihindura urudome rumwe, juste hari Epiphanes bagashiramo Epiman, ibyaza gusigura l'homme fou, turavye méchanceté aza kugaragaza. Hanyuma umuvugishwa n'Imana araza kwanticipa cyane ino prophecy muri ino chapitre ya 11 kugira ngo avuge exactement abara prediza ivyo uno mwami yari gukorera juste so peuple. Hanyuma murazi ko le peuple d'Israël iza kuba ifise ubuzima bufatanye na communion y'Imana yabo, cyane cyane à travers les sacrifices. Uyu mwami araza kugerageza kubabuza ibintu nyamukuru byari bigize ubuzima bw'ino peuple n'Imana. Araza kubabuza gutanga ibimazi. Hanyuma hariho rite ya circoncision, araza kubabuza icya circoncision. Turazi ko ino peuple iza kuba ifise ivyanditswe byera, araza kugerageza guturira juste ama exemplaire yose ariko ibyagezwe bya Mose kugira ngo agerageze kuzivya ivyo. Araza gukora, donc je veux dire bitari ibintu bitokoretse canke by'ukuri biri biteye n'ubwoba, aho apare yo kwempoza gutangira ibimazi izindi mana araza gutanga, araza kugira abomination muri temple ya, donc muri temple de Jérusalem, aho aza guherezayo ingurube. Hama arobija le peuple d'Israël kurya ingurube, ariko ke cyari igikoko kibujijwe. Hanyuma mu byo yaba yategetse ubirenzeko igihano cyaba kingana no kwicwa. Hanyuma Daniel tubona by'ukuri araza kugerageza kwerekana dangerosité canke uburemere bwahenye y'uno mwami par rapport au peuple d'Israël, ayigaragaza mu buryo by'ukuri bubabaje. Ariko tuza kubona Imana iza guhagurutsa abantu, donc arabaza guhaguruka malgré uwo mwami atwara de cette manière, y'impose ibyo bintu de cette manière n'ibihano biteye ubwoba kutubahiriza ibyo ashaka.
hari abaza guhaguruka hanyuma bagahaguruka ubona ko by'ukuri muri kwa kumenya imana yabo, kwa kumenya ubushobozi bw'imana yabo, kwa kumenya imana yabo mu bushobozi bwayo, baraza kugerageza kwirevolta kuri uno mwami Antiochus Epiphanes. Hanyuma ntibaza kwita je vais dire quoi kuma condition mengo ntari favorable, juste kubona umwami ariko atwara notre peuple yempoze ibintu afise ingabo afise iki. Mugabo twari twabisomye hajya hejuru muri rya verse, aba bantu bazi imana yabo Emakabe baraza kwiyopoza bakagwana, batagwanishije ingufu zabo ariko bagwanishije ubushobozi bw'Imana, jusqu'à ce que baza kunesha. Donc baraza guparvena kwiyopoza ariko kandi no kunesha intwaro y'uno mwami Antiochus Epiphanes. Hanyuma tuza kubona by'ukuri aba baraza gukoresha ubushobozi, donc ubushobozi bw'Imana buraza gukorera muri bo nk'abayizi, hanyuma bagaparvena gushika kwiyopoza kuri méchanceté, kwiyopoza kuri injustice, kwiyopoza kubajana mu ma pratique ari païenne. Kwino pepe baraza kwiyopoza abo baza kuba bazi imana yabo, bien que hari n'abaza kwa adopta izo pratique, ariko arabempoza hari abaza kwiyopoza kandi bagatsinda kubwo ubushobozi bw'Imana. Hanyuma tuza kubona nuno munsi abazi imana yabo barashobora gukonta sur sa puissance souveraine, hanyuma bakiyopoza ku ma injustice, bakiyopoza ku ma méchanceté, hanyuma Imana ikabana nabo by'ukuri ikabanesha aho byoca hose. Birashobora guca muri persecution canke mu masouffrance atandukanye, mugabo abazi Imana, donc abazi Imana yabo bagaparvena guhagarara, bakitega gushobozwa n'Imana, hama Imana ikabashikana ku ma victoire juste pour sa gloire. Hama ariko nta buryo na bumwe by'ukuri byo kugira ubushobozi bw'Imana mu gihe tutayizi. Donc ntidushobora kugira ubushobozi bw'Imana bwo gushobora kwiyopoza ku bansi bayo mu gihe tutayizi. Donc hariho iyo besoin yuko on doit connaître Imana avant que sa puissance agisse muri twebwe. Hama kuri Daniel turavye aza kuba ari umwe mu batwawe mu kinyago, aza kugenda azimana yiwe. Amaze gushika mu kinyago ntibiza koroha, aza guhura n'ama contrainte aho Dario, donc Dario aba conseiller biwe n'abaposhe biwe baraza kumukonseya atakindi kintu muri empire yiwe cyosengwa ariwe, donc ategezwa gusengwa. Muga tuza kubona ko Daniel aza kuba mu biyopoza, ntaza kwemera iryo tegeko ry'umwami. Tuza kubona wewe aza gusenga tujuri yerekeza Jerusalem, donc aza kwerekeza iyo yasize ingoro iyo ahari Imana yiwe. Hama ntibiza koroha kuko aza kuba ari dans un monde canke dans un empire païen, mugabo by'ukuri tukabona ko il va essayer kubandanya yatasha umutima wiwe ku Mana yiwe, bien que yari dans un monde umengo ntimworohereza kuba yogiyo pratique avec igihano cyari giteye ubwoba. Uwiyopoza ku iryo tegeko ry'umwami bamuterera mu cyobo cy'intambwe. C'était pas facile, ariko tuza kubona wewe aza kubandanya asenga Imana iyo. Hanyuma n'igihe natwe twaba turi dans un monde iri donc ifatanye n'icaha canke igikunda, birashoboka ko avec intimité dufitaniye n'Imana, avec connaissance dufitaniye, donc avec connaissance dufise ku Mana, dushobora kwiyopoza ku biriko biraba, ariko kandi tugashobozwa n'Imana aho byoca hose, quel que soit les dangers canke les risques twokwankura, Imana ikadushoboza by'ukuri guhagarara kandi no gushishikara kwigumako. Hanyuma uko dushishikara rero kumenya Imana, tukubaka n'ubucuti nayo mu buryo buri intime, ubushobozi bwayo buraba accessible kuri twebwe, hanyuma igashobora gukora nkuko nariko ndabivuga, malgré ibiba bidukikuje bitadufavoriza, wanashaka bimeta meme à risque ubuzima bwacu.
hama muri Nouveau Testament turaza kubona Petero na Yohana baza kuba ari abantu bagendanye na Yesu, hanyuma à un certain moment Yesu arabasiga mw'isi, hanyuma à un certain moment barigisha, hama bariko barigisha baraza kubafata bakabapfunga, bamaze kubapfunga baraza kubabaza par quelle puissance canke le pouvoir bafise par rapport ivyo bariko barakora iyo bayikura. Petero araza gufata ijambo donc muri acte 4 cyane cyane kuri verset 8 à 12 aho by'ukuri aza gutanga explication yahava ubushobozi bakoreramo, hanyuma ntibiza koroha uravye contexte Petero aza guhamagarwamo, aza kuba ari umurovyi, hanyuma umurovyi nyene turiko turavyumvira par rapport umurovyi cyangwa umumaso umengo tubashira muri kategori y'abantu babayiretre cyangwa umengo nta ma connaissance maremare bafise ku buryo ariko aravuga n'ibintu on peut s'interroger aba bariko bavugira au milieu y'abantu bitwa ko ari incabwenge, abafarisayo, abasadukayo n'abandi bose. Mugabo tuza kubona uwo muntu yari umurovyi aza guhabwa sagesse irenze, aza kuvugira muri puissance irenze. Mugabo la seule explication dushobora kuronka nuko kuntu Petero n'abagenzi baza kuba bagendanye na Yesu mu buryo donc je vais dire iyi période ya environ 3 ans et demi baraza kugira connaissance particulière n'umwami wabo, baraza kugiranira ubucuti buri individuel kandi buri rapproche, baraza kumenya Jésus mu madetail, baraza kumenya Jésus mu buryo bwose, nivyo araza kubandanya biyereka. Mugabo baza kuba barosa akaryo ko kubana nawe ku buryo malgré ico Petero yarari tubona aza guhabwa ino sagesse n'ubwenge bwo gushobora gutena no gushingira intare Kristo imbere y'aba bantu bitwa ko bametiza ibya judaïsme. Donc je vais aussi continuer mvuga kijana nimpeje kuvuga ku ca Daniel. By'ukuri birakenewe ko tumenya Imana yacu mu buryo buri personnel kandi mu buryo buri intime à tel point que ibihe uko vyoba biri kose Imana irabana natwe, ikaduha sagesse, ikaduha ubwenge, ikaduha inkomezi, ikaduha na courage yo gushobora kubandanya tuyumvira kandi tuyishingira intare malgré ibiriko biratwopoza, nkuko tugenda tubibona igihe ca cuno mwami Antiochus Epiphan aho abamakabe baza guhaguruka mu bushobozi bw'Imana bakaresista kandi bakanesha kubw'Imana. Turabona Daniel ari donc ari mu kinyago i Babuloni, araza guhura ni challenge yuko aba obligé gusenga umwami alors que azimana yiwe muri ya connaissance no muri ya intimité araza gutena kandi Imana ikabana nawe. Hanyuma Petero na Yohana n'abagenzi we donc tubona bose baza guhamwa, mugabo kubera ko baza kuba bafitaniye connaissance iri individuelle, iri intime kandi iri sincere nabo, donc umana baraza kuronka sagesse, bakaronka puissance, bakaronka le courage d'endurer même les persécutions, mugabo akabandanya gushingira intahe umwami wabo. Imana ibahezagire.